ntumbero yo kwifatikanya n'abakenyezi bo mu ntara ya Ruyigi mu guhimbaza umunsi mukuru w'abahariwe kuwa 15 ntwarante uno mwaka, icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka yarashikirije inzu kw'izina ry'ihuriro ry'abakenyezi muri iyo ntara, umukenyezi afise mikoro make wo ku mutumba wa Karindo muri komine Kinyinya yo mu ntara ya Ruyigi. Yarashikirije kandi imfashanyo igizwe hanini n'ibifungurwa abagwayi 80 bo mu bitaro vya Kinyinya hamwe n'abafise amikoro make 106 bo ku mitumba itandukanye yo muri komine Kinyinya. Kuri uwo munsi nyene yarateye intege imigwi ibiri y'abakinyi b'umupira w'amaguru babigeme, umwe wo muri iyo komine nyene hamwe n'uwo muri komine ya Gisuru. Mu mpanuro yahaye abakenyezi muri iyo ntara harimwo kubasaba kwijukira gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi kugira ngo biteze imbere n'ibindi.